Oya Durike. Oya bro. Mama faranga yanje, mera amafaranga yanje na nikuta. Amafaranga yanje. Bala nasaje yanje zarashira. Sila kura. Amafaranga yanje. Manzi yangu. Oh yes, 1 2 everybody, and my name is Radio. This is Loy TV. Oh yes, Mr. Radio ndakubwira ati I'm back again. Oh yes, nagatira ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Oh yes, right now je na Alpha G twagiye gutembera hano turahano bita mu Kanyosha. Navuga ko twagiye kuraba umuririmbyi navuga yuko nigeze gukoresha ikiganiro kera, ariko rero impamvu yatumye nza kumurondera kandi no muririmbyi navuga yuko amazigiye kinini aririmba, ariko reka mvuge ko byase kwatera imbere. Ariko rero navuga yuko hari umuntu yampaye ubutumwa aho yasabye yuko ushobora kumuzana kugira ngo ashobore kumufasha. Uno munsi rero je na Alpha J twaciye duhitamo kuza kumuraba, ndibaza mwana yuko twamaze kugera mu Kanyosha siri. Cameraman, nta mwanya wo guta bro, let's go. Ikiza gihari kugira ngo ubutumwa bwiye bumushikire. Cameraman, dukoreshe fast nta mwanya wo guta kugira ngo ibintu bigende fresh. Yes, bakozi ba Loy TV genda za ahantu aba fresh ndahazi sijyambe ndahaje. Cameraman, fast amaye dukoreshe time nta mwanya wo guta ahantu abagenda hazi fresh. Mere ni sawa? Unakura duhinja none. Dueko. Cameraman badueko. Yes, bakozi ba Loy TV jano abanda hazi fresh. Hano Maria Rupango sivyo. Cameraman we gusa nkurikira fresh. Yes, cameraman iskaritiye unaona iskaritiye ni so. Yes, bakozi ba Loy TV ni hapa ariko rero sinzi ko ari hari kuko ni surprise. Impamvu je kumuraba nayibabwiye navuga yuko twarigeze ukorana ikiganiro no muri ibyo navuga yuko yateye imbere mu buryo bugoye, no muri ibyo byase yuko anatera imbere aho ugiye kuraba n'ubyo yakoze umuziki, ariko bina ko atera imbere. Nigeze kumukoresha ikiganiro aho yari mu mwavu ariko arayora amakarasi. Sinzire ko byahindutse, sinzi ko bikimeze, ariko rero ngaruse kumuraba today. Yes, maruno rupango kabisa. Yes, cameraman ushaka kwinjira ko barigiriye impunzwe izi paint razor fresh. Sasa peti vipi? Umeze neza? Sasa nashaka kubaza peti yangu Durike yapani yani. Wapi? Yagiye. Ku kazi. Acha kutubesha mani, cameraman twe turirabira wadaye na bra. Yes, bakozi ba Loy TV. Twe turirabira mani nta black. Hola. We Durike. Yes, bakozi ba Loy TV walayi ntasiha. Sasa yagiye basi peti. Yabagiye ku kazi kiwe. Kazi hakaye. Sinza kazakora mbona aza mwijoro. Sasa umugore we basariye. Umugore wari kudandaza amakara. Wapi? Ajya kwibarabara. Kandi basitwereke. Yes, bakozi ba Loy TV reka ngenda twereka aho umugore we wari ndibaza umugore we araza gushaka kutwereka aho yoba ashobora kubaza. Aho peti wo mwayikaritiye ni so. Peti kuya hapa sasa tuende. Fast peti ya. Duche. Huku. Sasa fast basi peti ya. Yes, bakozi wa Loy TV. Duche hapa basi. Hapa na. Duche. Duge hapa maana. Wapeti wonga hapa. Hii karitiye yanyu ni so peti ya. Wapeti wonga ni so. Bafisa kajagara. Sakajagara. Na urafisa kajagara. Ya. Wewe wamwe no karitiye none. Aya. Kuberi. Nabonye biba. Yeza murabakubita none. Yes, bakozi ba Loy TV. Sasa peti ni wapi sasa? Hapa. Yes, bakozi ba Loy TV fast cameraman. Bwana today ni so. Yes, bakozi ba Loy TV sasa peti ni wapi ko tudashika none? Tugadushike naho imbere. Nimbo tujaye kumwonga kwe. Wapi? Sasa ni wapi?
Yes cameraman abantu be ready sasa Petit ni wako tudashika none. Turashitse na. Yes bakuzi ba Loy TV ngo ni hapa adibaza. Sasa acha tuwaye twicare kwanza kidogo. Sasa Petit yangu. Merci beaucoup rero sivyo? Ndaguchorera mukanya sivyo? Yes bakuzi ba Loy TV ngo ni madam wa Durikey. Sasa madam biti. Ni vyiza. Fresh. Ego. Cyane. Sasa ko mukazi sasa. Sasa hapo ninga. Ni 200. Desa. Ego. Cameraman amakara yarabonese wala. Hapa ni 200. Hapa ni 200 hana. Hapa ni 200 hapa 100. Sasa alfa hari amukamenga amakara ya desa arabaho wala. Haba. Sasa n'amakara yaraboneka sana. Naraboneka ko ibitoro biri cyaboneka pole kuri King Star turabironka. Ego. Agise bakuzi ba Loy TV madame wa Durikey navuga yuko twaje kuraba Durikey ariko twamuze muhira umupete cyatuza kugira ngo atwereka hamwe kugira ngo dushobore kukubaza mbega Durikey ari ku kazi kiwe nene nagira murakora oya ntago dukorana afisa kandi kaza akora ego akorera he none oya hanakorera naje ntaho ndi kuko yarambugije kwavuze ba Loy TV iyo jo akazi yakugiye kuvugana ka ni umwicanyi oya ntago ari umwicanyi gusa afisa akazi gasuzuguritse niyo mpamvu ntobivuga akazi gasuzuguritse kameze gute nyene afisa akazi mu bisanzwe kabi nyene afisa akazi kabi kameze gute nyene afisa akazi ko kugenda aratora amayarara mu mihana y'abantu agenda kuyasuka muri Kanyosha ariko dushaka ugende twereke kwanza hagati bro ya ntivyokunda kweri iyo nshwanira oya ntiyo asha ntiyo turabigusabye ugende twereke hana ko turamukeneza none basanga tumuzana amafaranga ni muyamenda yamuha ntivyokunda uko yo nshwanira oya ntivyokunda kwereka ibitoko usanga twavuganye naho yo canshwanira acha kugira turi kumwe sawa nimba mwabivuganye kiriya karibu aha ni 200 bakozi ba Loy TV ni so ubuzima buragoye none nyongera Petit yakongera shaka kongera akongere gusa abakara abiri barayongera yakongera none wajoye cyane egara kwa amafaranga guhaza amahera yayampaye wamurisha twene twereke basahani reka tugende gusa ntagari byiza nyene nuko muri abajama biwe naho bundi yarambugije babivuganye sawa gusa yarambugije nuko muri abagenzi biwe naho bundi sinari kwemera ko ndabajana kuko yarambugije mu bisanzwe afisa akazi gasuzuguritse urumva ntago bikenewe ko abantu bose baca bamenya ibintu akora nico bituma yambugije sishaka rero ko abantu bamenya akazi kiwiwe akazi gasuzuguritse kameze nyene aragenda agatora amayarara mu mihana akagenda kumena muri Kanyosha gusa ko mumbwiye ko muri abagenzi biwe ni muzenda batwareyo mu muramutse mu muyagishe duce tugaruka none ndakubaza nayo yo gukubita gute kandi n'umugabo none ugiye kwerekana hana ariyo umuntu w'umuyitare nk'ujya so indirimbo nyinshi urumva biragoye umuntu amubonye mwiyarara aca mubonamo ikindi kintu urumva bisaba akazi kiwe kaba kazi kanyegejwe kuko abantu bamuherutse kera sora indirimbo babonye ari kamena amayarara baca bibona ukundi rero bisaba bibenye n'ibintu by'ibanga mbega niye mpamvu yatumye aja hajya habo nubukene rumva twarabura rasyo tukabura amahera yo kuriha inzu bica bisaba rero aca arihiga akazi basikaba yabaye kugira turonke uko tubaho mbega ubukene ubona bwatewe niko Durikey muri miro bavuga ko so indirimbo nyinshi uraze muri studio ntujana amenye amafaranga mbega nike cyatumye abura amafaranga ubukene nyene buraza kuko mu muryango usanga hagwira amagwara ugaca usanga ari baramutelefone kuko niwo muhungu umwe wenyene agaca bafasha urumva bisaba nyene afasha umuryango amahera agenda aragabanuka uko nyene rero mbega mwatoranye cyane twebwe jewe kuva andose yaraheze nk'amezi 7 ego ubona ubuzima bumeze gute muri ubuzima ni pole nyene kuhajyanye n'abantu bakundanye ibindi birizana tuzoronka kuko ivyo turose byose tubifungura dushima Imana ego bavuze ati ubuzima bumeze nabi mbega aya makara nayo dandaza vahe ni we yarangura cyane we oya aya makara n'umuntu yampaye agataye nyene yabonye ubuzima ndimwe avuga ati reka umuntu ndamuheze umutaye ndamurondeye naho baricaye ico yituma canza nudukara ngatereka ngaho kugira turonke rasyo ndonka umunyu ni kudandaza amakara make aho birashika kunguka amafaranga menshi birashika ngaho menshi wayamaze urangura oya kuva mu gitondo urabona ubu ni ku mugoroba ndarangura nk'igice cy'umufuko nkaza ndadandaza urabona hasigaye nyene turaza kuronka rasyo ariko nayo birashika kazana amafaranga kugira ngo mongereza ego birashika nayo nyine akazana rasyo tukongereza kugira nyene urabona ko twambaye impuzu zicafuye bisaba nyene kugira mu misi iza natwe tuziyungunganye turonke ico twofashije n'umuryango mbega umuziki yarawuhebye cyane
umuziki niyo ushobora kuwuheba turindiye gusa turonka amafaranga duca asubira gukora umuziki. Amafaranga ujya muri studio muzoteranya nayo iwawe canke azokoresha gwe gusa. Tubonye amahera gwiwe ahagije tuzoca dukoresha yo kugira nanje ayo nkorera ngaha ce tuyafashisha umuryango tubonye naho afise make nzomwongerereza nta kibazo. Ego. Yes bakunzi ba Light TV ndibaza urumva yuko ubuzima bwabugoye sana urumva yuko kugira umugore mufashanya navuga ko ni ibintu byiza cyane ariko rero tukiri ngaho nyene ndashaka tugende basi kumuraba ahantu ari sivyo nubwo bivuze ngo aragukubita ntacyo abwira sivyo none yo gukubita gute twe turabagenzi biwe sivyo turabagenzi we kandi ndabizi tujyanye nta nakimaza kugira sivyo none hari gihe mwa muri abagenzi be mumuheruka gifisa amahera akiri umuyistare myiza gikora umuziki mukaryoherwa gusa ubu rero yarakenye urumva bica bisaba ko ubuzima bwarahindutse si ngombwa reka abantu bose babagenzi biwe baca bamumenya kuko hari abaca bagenda baramuvuga nabi kuko uko yarari kera atari karubu. None mwikarite mbega ubona mufata gute kuko iyo umuririmbyi ubura umuntu navuga yuko ufisa agaciro sivyo none mbega muri iki gihe adafisa amafaranga kandi benshi bari bamuza ari umuririmbyi mbega ubona bayeho gute muri societe muri karite nyene baramusuzugura kuba umuririmbyi nk'ujya ari mu buzima nk'ubu muga nyene turavyihanganira nta kundi Imana izobihindura nyene tuje mu buzima bwiza nayo ubu vraiment simbabeshe muri karite batubona nabi nyene baradukengera agasuzuguro nikobura. Ega abantu zohava umuta turazi yuko abakobwa niso nkaho rose umuntu afite amafaranga ntiwacuma. Oya nje nago nshaka kumuta kwa twabanye mu buzima bugoye gose urumva ndamuteno bandamuhemukiye ahubwo bisaba nyene ndamusutene kugira turondere natwe ico twofashije umuryango n'abantu. Ego. Reka ndahabereke gusa namwe ntimuzohabwira abandi. Oya twe twabwira abandi gute kandi tumukeneye. Yes bakunzi ba Light TV aratwemeye ko ashaka kuja kutwereka hanari ariko rero ntituzi kungena za kuvyakira kuko ntabyo twavuganye nakubwiye cyatweza kumuraba ngaha novuga yuko hari ubutumwa ashaka kumuha ariko rero sinzi kungena za kuvyakira niya tubona tuje na kamera n'umugore wiwe urazi yuko ni ibintu bitoroshe ariko rero cameraman tugende kabisa kugira ngo okay sawa na kimwe mura kugira ngo sasa hii karitiye ni so sasa petit ariko nava kwiba oya ntiyonyibona oya sindamwe wakwere no mwe ari umugenzi wanje oya sino mucamo wallahi wanzo hare kwanza yo musigiye oya nayabonye nawe nyene n'umugenzi ntiyonyiba wavumwe oya sindamwiba nuko sawa yes bakuzi ba Light TV reka tugendere kugira ngo ashobore kutwereka aho hano sasa kuya twende sasa ni wapi Yes bakuzi ba Light TV reka tugende tumurabe sinzi mwe naza kuvyakira nimba vyakira gute urazi abonye tuje na kamera na micro n'umugore wiwe ntituzi mwe naza kuvyakira cameraman reka tugende turakugira ngo ibintu bize kugenda fresh sasa ni wapi naho kuyara ari mu Kanyosha turamanuka guca uko sasa cameraman faster kugira ngo ntitwave tumubura Yes bakuzi ba Light sani hapa sasa awa petit ni so petit yaje ko fresh Mezene oya gute sasa hii karitiye ni so hii karitiye aba petit bari mu karitiye wanu ni so ningorane rumabonye ibintu nk'ibi abona kari bitangaza ego ni so sasa ni turashika none oya ni ngaho hepfo kwido yararajyo ngaho hepfo Yes bakuzi ba Light TV cameraman wega dusinze kuneza kuvyakira kuko ntabyo twambwiye kutuza kuza ni surprise nakubwiye ikintu cyateza kumuraba anavuga yuko hari umuntu yasabye ko no muhuza nawe bivanye ariko igano twiyeze korana kera yarari mu buzima ameze nabi ariko rero yasabye ko no muhuza nawe sinzi ariko kumwe naza kuvyakira ku ncuro ya kabiri tuje kumuraba ubuzima ameze nabi ni hapa cameraman sasa ni wapi ako sasa ni kuya sasa kuya Yes bakuzi ba Light TV abora ameze fresh man sako akwa Yes bakuzi ba Light TV tugeze ku mazi ndibaza sasa ni wapi sako namuona none hapa Yes bakuzi ba Light TV je namaze kumuona sasa haranyira byatari Yes bakuzi ba Light TV je namaze kumuona oya durike oya bro oya vipi oya bakuzi ba Light TV oya bro vipi oya kuya hapa oya durike oya kuya hapa bro Yes bakuzi ba Light TV oya bro vipi
Kuya hapa tuongee basi. Yes, bakuzi ba Loy TV ona ujam. Ona bro kuya hapa. Kuya hapa tuongee basi. Ona turike. Kuya tuongee bro. Kuya tuongee basi. Yes, bakuzi ba Loy TV ona ujama. Kuya tuongee basi bro. Kuya tuongee basi. Ngo tuvugane basi bro. Tuvugane gatoya. Tuvugane basi jabuka basi bro. Kama tujabuka. Tujabuka. Bakuzi ba Loy TV Sasa bro kuya tuongee basi. Kama tujabuka. Jabuka huko. Kuya batuongee bro. Kuya tuongee. Kuya tuongee basi. Sasa jamaa. Basi tuvugane basi gatoya. Ndakufitiye ubutumwa bro. Tuongee basi. None ngo ndakubwiye. Ngo ndakubwire. Bro, bakuzi ba Loy TV ona arase kuza kweli. Areka tuhamagaye madamu wiwe. Mbere kuya hapa. TV ona uchama. Bro, kuya tuongee basi bro. Areka basi magana madamu wiwe. Kuya hapa basi. Bakuzi ba Loy TV ona uchama arase kuza. Sasa ona ibinagoze umugabo wawe. Ahubwo naje birantangaje kweli nimwe mwari mwambwiye ngo mwari mwabivuganye. Twe twavuganye ariko ibintu ahinduye. Sasa bro kuya tuongee basi. Kuya tuongee. Yesu umugore wawe bro. Yesu umugore wawe. Kuya tuongee basi. Kuya tuongee. Wewe durike. Durike. Kuya tuongee durike. Kuya hapa tuongee. Kuya hapa bro. Yes, bakuzi ba Loy TV ono jamarase kuza. Twavuganye ariko sizi kumwe nabihinduye mera. Ahubwo ni kuri birambabaje naje none kubu yanse ngo sintamuhira ca ntahaye ca tugenda tujanye. Ako bakuzi mbega wa mukobwa yata mu mazi ari. Ako akatumuhamaga. Ona kuya hapa. Bakuzi ba Loy TV ariko yataye umuntu mu mazi. Sasa bite none umeze neza? Ni sawa. Jeba nitwa Florence. Nikweka gutaye mu mazi. Je namuhaye amahera nje munyana mu mazi kandi ndamuhaye amafaranga yiwanje amajana 2. None hajya kubaja utamuhanga. Je hajya namuhaye desa twavuganye desa. Yego nayamuhaye. Saguta mu mazi. Camona ntayeyo. Ndiye gutaye amazi kubera. Sinzi cyo gituma yanaye ndabonye cayiruka. Yego. Ngira nuko yabonye abamenyesha makuru ngiye nivyo byatumye guta mu mazi. None yo cyana mu mazi ngo ko yabonye abamenyesha makuru agacana namuhaye amajana 2 yiwanje. Nora yamwishuza none. Baza kuyamwishuza. Ndashaka kuyamwishuza kubera naje ndajo vyabona ari muzingene zabaye. Yego. Ore sana. Je simona umwene no uvuga ngo ndamubabare kuko yanaye mu mazi namuhaye amajana 2 yiwanje. Ihangane basi yo none. Je kwihangana kwere sinzi ko vyokunda. Ku majana 2 yiwanje. Vyambabaje kuko yaciye yiruka rwagara kansaba ikigongo. Acha tumuite basi ako wapi? Ona. Kuya hapa. Wewe durike. Kuya hapa. Kuya hapa. Ona. Yes, bakuzi ba Loy TV ona vyase kuza, arase kuza kweri sinzi gituma. Kuya hapa tuongee basi. Arase kuza ariko nabica bigenda. Nakuja kafume ndayamuhebera kuko numundi je simona ngene no muronka kuko mbana goma agenda yiruka. Yego. Uramuhebereye. Yego je nayamuhebeye. Genda yakuriye sivyo none. Ikabasi genda yamuri. Bakuzi ba Loy TV genda yakuriye sivyo none. Aza ko mama desa. Yego namuhaye. Sawa. Sasa wewe nawe bimeze gute? Ahubwo je mbere ndanagowe none ko umugabo yanyirukanye mwari mwambwiye ngo mwari mwabivuga. Twe bakuzi ba Loy TV twe twayivuganye ariko sinzi impamvu abihindi ona aciye atumuntu wabandi mu mazi aciye yiruka nguri hari yarase no kuza bya tuyage ariko rero ndibaza biraza guhera sivyo none. None umva bigenda gute ni mumuhamagare mu musabira ikigongo kuko asinorara hanze. Ne basi muhora mushwana muhira. Oya ntago twari bwashwa. Ne ushaka basi tugufasha ikintu sivyo. Je ahubwo mbere we niwe waje kunkwegera urabona ko umugabo wanje ndakubwire sivyo. Je twayivuganye. Twavuganye ariko urabona kumwe natiye umuntu wabandi mu mazi sinzi ibintu bimufashe. Wana turanamuhamagaye ona ko yasikuduza kuyaga. Je nakubwiye nenda ufite ubutumwa sivyo none. Nafite ubutumwa nje kumubari ariko ona ko yaseko twitaba aciyata n'umuntu wabandi mu mazi. None wumva ubwo butumwa we muje kumubwira bice bituma janyirukana ubu canjaye cantahaye. Oya nje ndabiza vuda ijambo nuko nyene mwimera imwe murabizi umuntu adafisa haba n'ingorane. None canja nga hehe ubu canjahe. Taongea basi. Oya ahubwo wewe sivyo none. No bakuzi bale turavugana sivyo none. Kubera nakuntu ahubwo nshaka ari wewe wabitopfa. No,
bakuzi ba Loyalty bona tutaongea sivyo no turaza kugumana gufata kuko nta kuntu wowe wacho ufata kwanza ni wabitumye byose je nagufata kweli asha n'ucuma n'amafuku uciyashira ngadasa zanje urama nijina guteye mu mazi ni wowe kwanza wabitumye kuko nta kuntu yacha yiruka asha nijina guteye mu mazi urama dasa zanje ona kamera bana nijina guteye mu mazi no je nagufata kuko ni wowe wabitumye byose nijina guteye mu mazi Musamaji yaciye yiruka je nagufata asinda ona kamera sinda kure ku majana abiri wanje amajana abiri ego nona amajana tumufata gutya asha nagufata kuko yanjobetse nive no gusenga ona kamera man none damajana yetu uramenye okay sawa acha tuongee basi sivyo amajana abiri none tumufata sawa ukatukure kure rero tugereza amajana ne tumufata gutyo kuko nashobora kugufata nkuko nabi kuko nanje yanjobetse nawe utuma yiruka naguteye mu mazi si wowe naye mazi mugabo yanjobetse nawe utuma yiruka kumusamaza je amadesa tuwanje oya wone wamusamaji je nange nangize kandi namvuye gusenga je amadesa abiri wanje jeje nituko turabiharira ko jewe urari ngene yancafuje anjobe kandi namvuye gusenga nijina guteye mu mazi none jeje runganirira jeje rutuvu naruko twumvikana wowe tubwire ngene bigenza wewe TV na nijina guteye mu mazi ona para kupata nabari sawa para kuja sivyo none sawa Ora kamera acha hiyo. Kamera acha hiyo. Kamera mari toa hiyo kamera. Mama hela iwanje. Toa. Mama hela iwanje. Acha hiyo. Ora. Mama faranga yanje. Mera mama faranga iwanje na nikuta. Mama faranga iwanje. Bala dasa iwanje zara shira. Sila kura. Mama faranga iwanje. Manzi yangu. Sawa. Ona. Ni nanga ino. Ni desa. Ona, neje na kutia mu mazi none. Ndaguhinga. Neza amafaranga y'uwanje sha. Ndaguhinga. Ona cameraman, ona. Ndaguhinga. Kubiti website. Ngazura yiki. Acha mumu na wewe ni na matatizo. Bimicho. Sani ngapi? Ni desa. Sana. So. Ego biraheze. No, naishi kutuza none. Oya ana na kimwe. Biraheze. Kamera mazi yo kamera bastoni. Zimisha bro.